The Flock Church Ministries proclaim, portray, and point. À tous ceux qui sont perdus, il descendu sur la terre. N'umunsi twarangiza igitabo ca kabiri c'amazaburi cahera kuri Zaburi ya 42 gushika kuri Zaburi ya 72. Tuba dufise umwanya wo gushobora gukora amazaburi yose hagize ico gitabo cose ca kabiri, ariko twaragerageje gufata amazaburi amwamwe y'inkoramutima, naho vyose ari vy'inkoramutima, ariko twagerageje kwegeranya amazaburi twiyumvira yuko mu bihe vyacu aho turi yoba kenewe gose cane. Hanyuma yandi mazaburi asa nayo turayihoza gukora amazaburi ashaka gusa, tumera nk'abayihoje kubera tuba twakoze amazaburi novuga ari representatif. Rero no munsi turangiza igitabo ca kabiri c'amazaburi Zaburi ya 72 haze mu mwanya Zaburi ya 72. Zaburi ya Salomon. Mana umwami uguca imanza kwawe, umwana w'umwami ukuroranya kwawe, azocira abantu bawe iziroranye n'abagorwa bawe abaciriza ukuri. Kuroranya imanza kuzotuma imisozi miremire n'uturambi bizanira abantu amahoro. Azocira imanza abagorwa bo mu bantu, akiza abana b'abakene, avunagure umunyagahahazo. Bazomwubaha izuba rikiriho bo n'ukwezi gushitsa ibihe vyose. Azomanuka nk'imvura igwa ku vyatsi bitemwe, nk'imvura y'umuvuvu itosa isi. Mu misi yiwe abagorotsi bazororanirwa, kandi hazosendera amahoro gushitsa aho ukwezi kuzoviraho. Azoganza uhereye ku kiyaga ugashitsa ku kiyaga kindi, kandi uhereye kuri rwa ruzi ugashitsa ku mpera y'isi. Aba mu bugaragwa bazomwunamira, abansi biwe bazorigata umukungugu. Abami bita Rushishi nabo ku bizinga vyo mu kiyaga bazozana amashikanwa. Abami b'Isheba n'ab'Iseba bazogorora ingorore. Mbere abami bose bazomwikubita imbere, amahanga yose azomusama, kuko azokiza umukene ahazotakambira n'umugorwa atagira gitabara. Azogirira akagongwe uworoshe n'umukene, amagara y'abakene azoyakiza. Azobacungura abakiza gahazo n'umuryango, kandi amaraso yabo azoba y'igiciro mu nyonga hiwe. Nuko azoramba kandi bazomukurira ku ifeza y'Isheba, bamusengere urudaca, bamuhezagire burinde bwira. Hazokwera impeke habe n'agahimbo mu gihugu no ku mpinga z'imisozi. Mwigarura ryavyo bizohungabana nk'ibiti vyo kuri Lebanoni. Abo mu gisagara bazororanirwa batotare nk'ubwatsi bwo mw'isi. Izina ryiwe rizohora ibihe bidashira, izina ryiwe rizogira uruvyaro izuba rikiriho. Abantu bazokwisabira umugisha wo guhwana nawe, amahanga yose azomwita umuhigwe. Uhoraho Imana niyo Mana y'Abisirayeli ihimbazwe, niyo yonyene ikora ibitangaza. Izina ryayo ry'icubahiro rihimbazwe ibihe bidashira, kandi isi yose yuzura icubahiro cayo. Amen kandi amen. Amasengesho ya Dawidi mwene Isayi ararangiye. Zaburi naho ku mutwe womenga yanditswe na Salomon, ariko hari akajambo twita ngo preposition kasobanuwe nabi mu Kirundi. Sinovuga ngo ni Zaburi ya Salomon, mugabo ni Zaburi kuri Salomon. Niyumvira yuko mu mpera y'ino Zaburi dushobora kunabona yuko itanditswe na Salomon, ahubwo yanditswe kuri Salomon. Amasengesho ya Dawidi mwene Isayi ararangiye. Umurongo wa 20 biragaragara neza ko Zaburi yanditswe na Dawidi, mugabo ayandika mu bihe vyo kwimikwa k'umuhungu wiwe Salomon yagiye kumusubirira ku bwami ku ngoma igihe Dawidi yarashaje. Niyo mpamvu tunasoma ku murongo wa 20 ko ari amajambo ya nyuma, ko ari amasengesho ya nyuma ya Dawidi, kuko ni Zaburi yanditse ashaje, asengera umuhungu wiwe agiye ku ngoma, asengera iryo bango rishasha Salomon agiye kugira, umuhungu we agiye kugira, amusengera cyane kugira ngo uhoraho azakomeza iyo nganje. Rero iyi ni Zaburi apana ya Salomon, ahubwo kuri Salomon. Iri sengesho rya Dawidi rero turabona rishika ku ngoma ya Salomon, ariko mwanya ngo tuza kubiraba turabona iryo sengesho ryiwe ritangura kwitegereza muri kazoza, aho hazoza uwundi mwami asumba Salomon, hanyuma agashitsa neza ubugombe bw'Imana kujanye n'inganje y'Imana mwese. Amusabira kugira ubwenge bwo kuroranya imanza
na Salomo mu nyuma yahavuye yisabira ubwo bwenge, kandi turabona Imana imuhereza ubwenge bwo guca imanza. Muribuka ya nkuru y'abagore babiri bari bafite ikibazo c'umwana, hanyuma bakazana urubanza imbere ya Salomo, aramusengera ubutunzi canke kuroranirwa, igihugu kikaroranirwa. Naho nyine turabona ko habaye prosperite, ubutunzi budasanzwe ku nganje ya Salomo. Ivyo dushobora kubibona mu ngoma ya mbere mu gusoma igice cose c'icenda. Amusabira ku bwami bwiwe bwaguka, azoganza uhereye ku kiyaga ugashitsa ku kiyaga kindi, kandi uhereye kuri rwa ruzi ugashitsa ku mpera y'isi. Amusabira yuko inganje iwe yokwaguka igashika ku bihugu vyinshi, kandi vy'Imana irabishitsa. Dushobora gusoma hariya mu ngoma ya kabiri igice c'icenda ku murongo wa 26 havuga ngo kandi yaganza abami bose uhereye kuri rwa ruzi Efrate ugashitsa ku gihugu c'Abafilisitiya ukagarukira ku rubibe rwa Egiputa. Amusabira icubahiro mu yandi mahanga, kandi Imana irabikora. Ku murongo w'icumi yavuze yuko abami bo muri Afrika hano bariho presente cyangwa baserukirwa na Sheba na Seba bazoza bamuha icubahiro, kandi turabibona wa mwamikazi w'Isheba hayene mu ngoma ya kabiri c'icenda tubona umwamikazi avuye muri Afrika aza gutangarira ubwenge bwa Salomo, kandi tubona ku murongo wa mbere azazanye ingorore nyinshi cyane kandi z'agaciro. Twavuga rero ko ku ruhande rumwe iri sengesho Dawidi yasengeye umwana wiwe ryarishuwe mu bihe vya Salomo, ariko usomye neza ino Zaburi utangura kubona ko Dawidi nk'umuvugishwa mpemu aza kuri we, agatangura kubona iyindi nganje hejuru y'inganje y'umuhungu we Salomo, akabona iyindi nganje yo ku murongo wa 17 izohoraho ibihe bitazoshira. Atangura kubona ubundi bwami buzokuzuza ivy'umutima w'umuntu wamye uhahamira kandi wifuza kubona kubijanye no gutegekwa, kubijanye n'amaguverinoma, kubijanye no kuganzwa. Turabizi ko Salomo atujuje burundu icumushaha w'Umwisirayeli wamye wifuza kubijanye no gutwagwa neza. Ku ngoma yiwe nyene yarasubiye inyuma cane, atangura gutwaza agahazo, atangura gucuranguza abantu, atangura guca imanza nabi, atangura gukoresha naho ubutunzi bwiwe bumutwara mu vyaha. Turabizi neza yuko ingoma ya Salomo itari itunganye, naho ku ruhande rumwe iyo ngoma yagaragaye mu bintu vyinshi kandi vyiza kandi kumara igihe kirekire nk'ishu y'isengesho Salomo yasengewe n'umuvyeyi wiwe, ariko kandi turabona yuko iyo nganje ntiyari itunganye na gatoyi. Dawidi ahishurirwa na mpwemu yera yuko hejuru yo kudatungana kw'ingoma ya Salomo hari indi ngoma izoza, kandi yoyo itunganye kandi ikuzuza mu buryo bw'umusesekara, mu buryo bunengesereye, mu buryo butunganye ivy'umushaha wama urota kujanye n'inganje, kujanye n'ingoma, kujanye no kuganzwa. Izina rya Salomo ubwaryo ryarimwo ubuvugishwa, rifise umuzi mu ijambo ry'igiheburayo shalom risobanurwa amahoro. Salomo risobanurwa amahoro menshi canke amahoro yuzuye. Cari ikigereranyo c'ingene hazoza umwami w'amahoro. Yesaya aramuvugishwa igice na ku murongo wa 6 bavuga ko duhawe umwana w'umuhungu, kandi ahava mwita umukama w'amahoro canke umwami w'amahoro. Uwo mwami w'amahoro amaze kuza mu butumwa bwiza aravuga yuko asumba Salomo. Luka 11 ku murongo wa 33 avuga ngo umugabekazi w'igihugu c'ubumanuko azovana hasi n'abagabo b'iki gihe ku munsi w'amateka azobatsindisha, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi raba uruta Salomo ari hano. Mu kanya tugaga turabiza buri tuyegereye gatoyi turabe ibintu bitandukanye Dawidi yakora avuga bizoranga ubwo bwami bwa Salomo, kandi mu buryo bw'uvugishwa ubwami bwa Kristo. Des rois, les croyants de tous les barakoze barimvye ko akaririmbo umuntu yitegereje Zaburi akayirabira hafi, turashobora kuboramwo ibintu bitandukanye Dawidi yiteze ko byoranga inganje y'umuhungu wiwe, ariko kandi mu buryo bw'uvugishwa araduhereza ibintu bitandukanye dukwiye kwita ko bizoranga inganje ya Mesi. Ubwa mbere n'ubugororotsi, kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 4 yerekana ingene ubugororotsi buranga inganje ya Mesi. Ubwa kabiri yerekana kandi ko inganje yiwe izohora. Hava byagaho ku murongo wa 17, ariko kandi abayamanje kuvyerekana kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'indwi ingene iyo nganje itazovaho ari ibihe
bidashira. Ubwa gatatu yerekana ingene iyo nganji izoshika hose, izokwaguka, ubwo bwami bw'Imana buzokwira hose kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 11. Hanyuma ubwa kane, ubwo bwami aho buzoshika hose buzozanira ababoshwe kubohoka, kandi buzozanira abagowe kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 14. Iyindi mirongo rero ikurikira kuva ku murongo wa 15 gushika ku mpera aba ariko arasubiramo kandi ayo matebemeje kuvuga, yerekana ingene abantu batandukanye bazokunamira Kristo, bazomugumbira nk'umwami wabo, bazokwemera inganji yiwe, akabandanya yerekana ukugubwa neza, prosperite, umusesekara w'umugisha uzobaho ku ngoma ya Mesiya. Mu nyuma akerekana kandi ko iyo nganji ari ibihe bidashira. Rero kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 19 aba ariko aramera nk'uresuma ayo matebe mpejeje kuvuga ngaho imbere yuko arangiza ku murongo wa nyuma. Rero Dawidi avuga ati aya n'amajambo ya nyuma y'umwami Dawidi. Abaririmbyi barabandanya badufasha gushira hejuru izina rya Kristo imbere ko dava tukarangiza kuraba ingene bino bintu biseruka mu ntamboko zine, bino bintu bigaragara mu ntamboko zine zitandukanye z'ubwami. Dushobora rero kwiyumvira yuko aya majambo ari muri Zaburi ashitswa ku ntamboko zine. Ku ruhande rumwe igihe ca Salomon aya majambo arashitswa, ubwa kabiri mu bihe vy'ishengero, ubwa gatatu mu bihe vy'inganji ya Kristo y'imyaka 1000, ubwa kane ibihe bidashiraho Imana izorema ijuru risha n'isi nsha. Reka duhere rero ku ntango turabe ingene bino bintu vyose bishitswa ku ngoma ya Salomon. Twamaze kuvyerekana mu ntangamarara yuko bino bintu uko ari bine tubona bishika ku ngoma ya Salomon. Tubona Imana imuhereza ubwenge bumushoboza gutunganiriza abantu, tubona igihugu cuzura imanza ziroranye, kandi tubona ubwami bwiwe ari ubwami butangura gukwira, kwaguka, mbere bukarenza imbibe Dawidi yari yashikanye ko ubwami. Tubona kandi yuko iyo umwami arongoye neza nka Salomon atangura kuba uvugira abahahazwa, atangura kurokora abantu bari ko barahazwa n'ubasumba inkomezi, hanyuma igihugu kandi karonka n'umugisha mu buryo bw'umubiri, kigatunganirwa mu buryo bw'umubiri. Bino bintu turabibona bishika kiretse ikintu ca règne éternel c'inganji yamaho. Turabona kuko yatwaye imyaka nka 40. Turabona muri rusange ibindi vyose bishitswa neza igihe c'ingoma ya Salomon. Ariko kandi twavuze yuko iyi ngoma ya Salomon ntiyari itunganye, ahubwo iyi ngoma ya Salomon yari imeze gusa nk'igicapo gitonya gusa c'ubwami butunganye buzogaragarira muri Kristo Yesu. Kristo umwami w'amahoro. Ijambo rikomeye hano na mahoro, kuko niyo twari tuzi. Ikibazo ca mbere kidasanzwe nuko umwana w'umuntu ashobora kutagirana amahoro n'Imana. Twari dufite ikibazo cyo gutandukanywa n'Imana, cyo kutuzura n'Imana. Kristo aza nk'uwishura ikibazo c'amahoro, aba nk'umwami w'amahoro, aba shalom, aba Salomo, atuzanira amahoro yuzuye mu kutunywanisha n'Imana, mu gukuraho ubwansi bwari hagati ya twebwe n'Imana, mu kuduhereza amahoro by'ukuri, amahoro yo mu mutima, amahoro yo gutsindanishirizwa n'Imana, amahoro yo kuzura n'Imana, amahoro hamwe n'abagenzi bacu. Aduhereza amahoro, atubera umwami w'amahoro. Ariko kugira ngo abikore nuko aba yapfuye ku musaraba. Niyo mpamvu dusanga muri Bibiliya Paulo kenshi ariko arandika avuga ati ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo. Kuko aya mahoro yo kuzura n'Imana, yo gusubira kwakirwa n'Imana, aya mahoro yo gusubira kandi kuba inshuti y'Imana, aya mahoro yo gusubira kandi kuba umugenzi w'Imana, aya mahoro yo gusubira kandi kuronka ijwi ritakwagiriza ikibi, aya mahoro yo gukugwa ko urubanza rw'Imana ashoboka gusa kubera twagiriwe ubuntu muri Kristo Yesu. Ubwo buntu nabwo bwaragaragariye mu gikorwa yakoze ku musaraba. Paulo yandikira Abaroma mu gice 3:1 ngo none rero ko twatsindanishijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo kandi atubera ubugororotsi, araza akadutsindanishiriza, akatwambika ubugororotsi bwiwe, akatwambika ukugororoka kwiwe nk'ingabire y'ubuntu. Kandi ntahereza ngaho gusa, araduhindura imbere muri twebwe, akagenda ku munsi
avyara ivyamwa vyo kugororoka mu buzima bwacu, mu kuduhindura muri mpwemu yera no mu ijambo ry'Imana. Igikorwa ca Yesu kandi kiradukiza amaboko y'uwaduhahaza ari we Satani. Igikorwa ca Kristo kiduhereza la delivrance, ukubohoka kudasanzwe, kandi igikorwa ca Yesu kituzanira iyindi migisha y'imwemu nyinshi. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagira imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mw'ijuru muri Kristo. Ya prosperite ivugwa muri Psaumes 72 igaragara hano muri Isezerano rishasha nk'imigisha y'imwemu. Nivyo mu gihe ca Salomon hariho ubutunzi, nivyo mu bihe bikurikira Imana izotanga ubutunzi, izodutwara mw'ijuru, izorema ijuru risha n'isi sha, hazobaho ubutunzi ku nganje ya Kristo y'ikinyehumbi. Ariko ubu unye muri bino bihe ndushobora kwitega yuko umuntu yakijijwe acaronka prosperite materielle, ahubwo tubona hariho urundi rurimi, hari indi langage y'imigisha y'imwemu, kandi iyo onye irasumbirije gose prosperite materielle cyaje gutunganirwa mu buryo bw'umubiri, naho navinye tubisezeranirwa igihe Kristo azozira. Ariko hano turabona yuko Yesu aduhereza imihezagiro yose y'imwemu biciye mu gikorwa ciwe. Turashobora kandi kubona yuko mu gihe cyo mu Isezerano rishasha ubwami bwa Kristo bugenda bwaguka. Yesu yaciye imigani myinshi kugira ngo yerekane ingene buno bwami, buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo buzogenda bwaguka ku isi yose. Yesu mu butumwa bwiza bwa Luka 13 yerekana, aca imigani kugira ngo yerekane ingene buno bwami bw'Imana biciye mu butumwa bwiza buzogenda bwaguka ku isi yose. Avuga ati, ubwami bw'Imana busa niki? Ndabushushanya niki? Busa n'akabuto ka sinapu umuntu yabiri agatera mu ntabire yiwe, kagakura kakaba igiti, inyoni zo mu kirere zikarika amashami yacu. 20 yongera kuvuga ati, ubwami bw'Imana ndabushushanye niki? Busa n'umwambiro umugore yabiri akawuvanga n'ingero zitatu zifu gushitsa ahiri bututumbire byose. Vyerekana yuko Yesu Kristo yari yiteze ko buno butumwa bwiza bw'ubwami, nkuko yavuze ati, buzovugwa mw'isi yose. Ibi bishoboka gusa igihe Zaburi twakoze missionnaire heruka ijanye no kuba abizigirwa mu gushinga intahe, ibijanye no kugira passion, umutima udasanzwe w'ishaka rituma twifuza ko izina rya Kristo rivugwa, Imana yubahwa mu mahanga yose. Biciye mu gishinga y'ishengero niho kino gicapo c'ubwami bw'Imana bugenda bwaguka ku isi yose kizoshika. Yohana ravyerekwa mu vyesho Yohana 9 kuva ku murongo w'9, abona bo mu moko yose no mu ndimi zose no mu miryango yose no mu mahanga yose, ngo abantu benshi atawushobora kubaharura bahagaze imbere y'intebe y'umwagazi w'intama w'Imana, ngo bambaye imvune zera. Haleluya, amen. Tubona yuko ku mpera ya vyose Imana izokwironkera abayihimbaza biciye mu gishinga ntahe c'ishengero ritwara ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Imana ikironkera aho mu ndimi zose no moko yose. Tubona rero ko ubwami bwa Kristo buzogenda bwaguka biciye mu butumwa bwiza. Twariko turerekana ngene bino bintu Dawidi ariko arabona muri no Zaburi, ku ruhande rumwe bishika mu gihe ca Salomon, ku rundi ruhande twiteze kubibona kandi n'ubu turiko turabibona mu gikorwa ca Kristo no mu buzima bw'ishengero. Mu mwanya muto nyuma y'indirimbo twava turangiriza ku bundi buryo bwa kabiri busigaye dushobora kwitega kubona ano majambo mu 72 ashika, ni kuvuga biciye mu nganje ya Kristo y'ikinyehumbi hamwe no mu bihe vy'iherezo aho Imana izorema ijuru risha n'isi. Nkuko twabivuze muri Zaburi iheruka, hariho igice c'ugushitswa kw'aya majambo menshi tukunda kuvuga amazaburi kibikiwe ibihe vy'inganje ya Kristo y'ikinyehumbi. Turabizi neza yuko ibice bitari bike vyo mu Isezerano rya kera, eka mbere n'igice kimwe cyo mu vyahishuro Yohana, biratwereka ko Kristo azoza hano kw'isi akima inganje y'imyaka 1000. Abantu bahuriza hamwe ingere dukwiye gutahura iyo nganje y'imyaka 1000. Kuri bamwe iyo nganje y'imyaka 1000 ni nk'imvugo gusangereranyo yasobanurwa gusa igihe aho Kristo azoza agapfa ku musaraba hakavuka ibihe bishasha vy'ishengero, kwa ico gihe turimwo c'ubutumwa bwiza. Ku bandi bati oya n'ukuri, hari ikindi gihe kizogaragara imbere yuko Yesu aza, hakabaho ikanguro ridasanzwe kandi rikamara igihe kirekire, rigatuma abantu benshi bo kw'isi bahinduka. Inyuma yaho Yesu akabona kuza, ivyo twita post millennium. Ivyo navuze ubwa mbere vyitwa amillennium. Ariko hari undi muco w'abantu bavuga bati mu vy'ukuri Kristo azoza kandi azovyagiza inganji igaragara mu buryo bugaragara, mu buryo bufadika, kumara imyaka 1000 hano kw'isi. Ni kuvuga ko azoza gutwara ishengero imbere yuko avyagiza inganji y'imyaka 1000.
kuri bamwe uko kuza kwa Yesu Kristo no kuvyagiza inganji y'imyaka 1000 ni igikorwa kimwe gifatanye n'umwuzo umwe. Uko biri kose ndizerana cyane yuko nimba turabizigirwa kubyo twokwita uburyo bwo gusobanura Bibiliya mu kirere c'inyandiko kandi no mu kirere ca kahise twita la méthode historico-littérale, biragoye kwiyumvira yuko amajambo menshi nk'ayo twavuze ubuherutse ajanye n'inganji ya Kristo yuko ayo majambo dushobora kuyahindura imwe muko yose yashitse mu gihe c'ishengero. Tubigenje gutuja muri méthode allégorique, tutangura gufata ibintu bigaragara bisanzwe tugatanga kubihereza insobanuro y'imwemu irenze. Ntawovuga ko amajambo yose avugwa kubijanye n'ibihe vya nyuma vy'Abisirayeli ko vyose vyamaze gushitswa mu gihe c'ishengero, ko ishengero ryamaze kwakira ivyo bintu vyose vyari biravuzwe kuri Isirayeli bigashitswa mu ishengero. Ndizera cyane ko Kristo azoza kuganza hano. Iyo myaka 1000 ishobora kuba ari ivugongeranyo mu buryo bw'umwanya, ariko mu buryo bw'ibizoba nuko nyene azoba hano kwisi. Kandi abavugishwa batari bakebuzo bya kera baratwereka ingene amahanga yose yo mwese azohindukira uhoraho. Ego si bose 100%, ariko turabona igicapo c'amahanga yunamiye Kristo azoba ari baze i Yerusalemu hamwe n'ishengero hamwe n'Abisirayeli. Turizera rero ko buri muvugishwa buzoshika kuri iyo nganji ya Kristo. Turabona isi hinduka ihabwa umugisha, ntihinduka burundu ko ntibiraremwa bushasha nubwo tuza kubibona mu mpera y'ibihe Imana irema ijurisha n'isisha, ariko turabona impinduka kubijanye n'ikirere cyo kwisi, umwimbu udasanzwe kubera les conditions za hano kwisi zabaye amelioré kubera ikirere Imana yagihinduye. Turabona umutekano udasanzwe, turabona igitinyiro c'amahanga yose kubijeye na Kristo n'ubwoko bwa Kristo n'abera, turabona ubugororotsi bukwira kwisi yose. Ariko kandi Yohana atwereka yuko bitazoba bitunganye rwose kubera inyuma yaho Satani azokwifuza kuza kugwara intambara ya nyuma, ari nayo Kristo azomuneshereza ko ubwa nyuma imbere yuko acasubira kandi akarema ijurisha n'isisha inyuma ya gwa rubanza rwanywa gihe ciherezo cimbere y'intebe na yera y'Imana. Dushobora no kwitega kw'Izaburi izoshitswa neza mu buryo bwuzuye igihe Yesu Kristo azokuraho vyose ivyononywe n'icaha vyose, akarema amajuru mashasha, akarema isi shasha, kugira ngo ubugororotsi, amahoro, umutekano, ugutunganirwa, prosperite biganze kandi biganze iyo bitazoshira. Ico gihe abahari bose uretse azoba bashira ku rubanza rw'igihano kitazoshira, abasigaye bose bazoba bunamiye inganji ya Kristo, bazoba bunamiye Kristo, bazoba banyuranye na Kristo, bazokwitegeza mu bwiza bwiwe ibihe bitazoshira. Ntimutinye mwabusho butomwe kuko so mwijuru imuhimbara kubaho ubwami. Turiko turangije igice cyacu ca kabiri c'amazaburi cahera kuri Zaburi 42 gushika kuri 72, tuja tutandukira igice ca gatatu tugera kuri Zaburi 73 gushika kuri 89. Wheel of Rock Church Ministries, proclaim, portray and point.